turakomeza n'ikiganiro cacu nk'uko imbere yaho twagiye turababwira yuko gukoresha amababi y'ipapayi hakaba no gukoresha ipapayi nyene inyama yayo hakaba no gukoresha ya mata ava nyene mw'ipapayi twababwiye ingene mushobora kuyaronka vyoroshe tugomba dutandukire ku vyerekeranye no gukoresha imbuto z'ipapayi n'ingene vyogenda n'ibintu bitari bike ipapayi ishobora kuvura. Ipapayi ni mu gihe benshi iyo tumaze kurya ipapayi tutibuka kubika imbuto zayo, yamara imbuto z'ipapayi zikaba zifise akamaro kanini mu mubiri wacu. Gusa mu gihe ipapayi ubwayo iba iryoshe, ntugire ngo kurya imbuto zayo ngo naho ngo biroroha canke ibi vyo kunwa amababi y'ipapayi ngo biba vyoroshe. Wapi, ahubwo ziba zifisemwo akamaro ko kurura, zifisemwo akantu ko kururanako. Abantu rero bakaba bumva umenga birasasata ukuntu, ariko ivyo ntivyanakaguteye n'ikibazo kuko urabizi n'ubundi nta muti wigera uryoha. Tuguhaye akarorero k'imiti igenda irura, iyi miti ya malariya, iyi miti y'umutwe, iyi yose igenda irura buhoro buhoro, ugasanga za kinine zirarura. Muri rusangi abana nibo bakunze kuba bavyumvise mu kanwa baca banabicira. Rero biboneka yuko umuti usanzwe urura ariwe unavura. Rero imbuto z'ipapayi nazo nyene ntabwo zisosa, ahubwo zirasharira, zirabishe. Ariko iciza cavyo nuko womenya yuko imbuto z'ipapayi zikiza vya nyavyo. Akamaro rero k'imbuto z'ipapayi mu buzima bw'umuntu niko rero tugomba tubabwire. Imbuto z'ipapayi zibonekamwo icitwa enzyme yitwa papain. Iyi papain ushobora kuvuga papin canke papain. Iyi ikaba izwi ko gutanga umubiri, gufasha umubiri mu gusohora muri wo utuyoka twose nka za ascaris, hariho izo bita ankylostom, hariho izo bita oxyure n'izindi zo muri ubwo bwoko. Uretse kuzisohora kandi mu mbuto habonekamwo kandi n'ico bita capain izwiho kwica inzoka zo mu nda ndetse no muri amibe ireba ko. Ni ukuvuga amibe, haba hariho amibe umuvyeyi wa zose, iyo ntipfa mugabo utwana tugenda duto tuvyagwa mu magi y'amibe natwo iyo duhuye n'imbuto z'ipapayi turagenda tugapfa. Uragenda utubuto tw'ipapayi tukagenda tugasanasana umwijima wankirijwe n'inzoka, kuko murabizi hariho igihe bavuga yuko inzoka iyo zabaye nyinshi ziragenda zikikubanga ku mutima, zikagenda zikica igitigu, zikagenda zikica estoma, zikagenda zikica umubiri muri rusange. Arico gituma uzobona umuntu agwaye inzoka, muramaze kubibona ruguru, kenshi bata amaserire menshi, bagata ivyunyunyu vyinshi. Ariho hahandi uzobona umuntu atinda akabenja, kenshi bakakubwira ngo agwaye kwashiorkor, inda ikavyimba, umutwe ukavyimba, amaboko akavyimba, amatama akavyimba. Ivyo rero hariho rero n'ibiterwa n'iki nuko umuntu agiye anwa inzoga. Musanzwe mubimenyereye muri iki gihe yuko abantu bagenda bita ku busarabwayi kubera ngo bugenda buzimbutse. Ubu busarabwayi kenshi buba buri ku rugero rw'amavolte menshi, ariko abantu ugasanga buri munsi bavyitako kubera agasarabwayi nk'agasavana kamwe ukunda gusanga kagugwa ibihumbi 2. Ugaca usanga amusiteri y'uno munsi igugwa 6,000.
imaze kugura ibihumbi bitandatu, ufise ibihumbi bitandatu ugaca usanga uguze ubusarabwayi butatu, ubwo busarabwayi butatu ugaca ufata volte 16 ugaca ugwiza na gatatu, urumva yuko ari hafi mu mirongo 54, 56 na zibiri gutyo, ugaca usanga ubayemo muri ivyo. Kunywa rero inzoga nyinshi kandi igihe kinini biraheza bigatuma umwijima twababwiye nico gitigu kiremerwa. Igitigu rero kimaze kuremerwa kitagishobora gukora ivyo umubiri ukeneye, ni hahandi kivyimba kikamera nk'ibuye, ikindi gihe kikavyimba kigatangura kujojotereza amazi mu nda. Amazi amaze kuza mu nda, hari igihe bakubwira yuko ari hepatite A, hepatite B, hariho n'igihe bashobora kukubwira yuko ari hepatite C. Ibi rero abantu bagenda bitera bigaca bituma umwijima uvyimba arico gitigu, kandi ukanakomera. Kwa kungene usanga igitigu bakubwiye bati iki gitigu c'umuntu caramaze kumera nk'ibuye, bityo ntuba ukibasha gusohora n'uburozi buri mu mubiri, bikaba vyanagutera indwara zinyuranye. Bakubwiye yuko igitigu arico gituma hashobora kuza uburozi mu mubiri, ari vyo vya bindi bita oxida. Aya ma oxida rero ni yayandi dushobora gusanga mu mitsi itandukanye, biba biri mu magrese, mu binure biba vyatewe n'ibinyantete vy'ibinure canke ibintu vy'ibinyenyama vy'ibinure, canke ugasanga nyene n'ibi bintu vy'imyambiro y'inzoka zitandukanye. Ibi vyose biba bimeze nk'ubuhoma baba bwaje mu mubiri w'umuntu, bigatuma igitigu rero kigerageza kugwana nuko cobikora vyose bigasohoka. Ariko mu nyuma ukunda guca usanga igitigu cyamaze kunanirwa n'ingene gishobora gusohora ibi vyuka bibi, ibi bioxida, ni hahandi gitangura kwitabariza ugasanga cumye, ikindi gihe ugasanga cavyimvye, kikaba gitangura gusohora amazi mu gihe cahora gisohora ibintu vyinshi bifasha umubiri. Ku gitigu niho twigeze kuba dusanga icitwa sécrétion d'adrénaline. Iyi sécrétion d'adrénaline iyi nayo ikavamwo utuntu tumeze nk'utuzi. Utu tuzi nitwo duheza tukaca tugenda mu mushishito, tukivanga n'ivyo twafunguye haba sasita canke haba mw'ijoro. Ivyo twafunguye bikabasha kugira nte kugubwa, kwa kungene usanga vyahotse. Haheze amasaha 2 canke 3 canke 4 canke 5 ukumva umuntu ashatse gusubira n'ubundi gufungura. Uzomenye ko ca gitigu kizoba casohoye ya sécrétion d'adrénaline. Iyi sécrétion d'adrénaline ikaba ariyo iheza igatanga ayo mazi akagenda mu mushishito, muri estoma, bigatuma kandi habaho nuko kungene estoma icisya neza ibintu kandi bihoka. Iyi sécrétion d'adrénaline niyo iheza ikagenda igatuma inyama umuntu yariye izosohoka inyuma y'imisi 2 canke 3, kuko inyama kenshi ukunda gusanga abantu iyo bazokeje batazireka ngo zishe, ugasanga umuntu kubera gukunda inyama arayiriye aranayimize ntiyayihekenye, ariko umushishito akarekera umushishito akaba ariwo uzogenda ukayisyera. Ico gihe iyi sécrétion d'adrénaline niyo iheza igaca igenda igatuma ya nyama ibora, inyuma y'imisi 2 ya nyama ikabona gusyebwa. Ariyo mpamvu iyi nyama mu gihe wakiriye inyama ukazirya imisi yose nka 3 canke 4 mu ndwi, iyo inyama isanze iyindi yari ndani mu nda itaravayo, iragenda ikisitoka ahantu. Ariyo mpamvu uzosanga umuntu kenshi akunda kuba yarekura ya myuka inuka, vya bindi mu kirundi ciza bavuga gusura. Rero ariko inyuma yaho, igihe cyose wabonye umuntu yagize ngo imburujwa canke inda niniya, haba hariho imyuka ibiriko iterwa n'ibi vy'ama antioxida, vy'ama oxida, vya bindi twakubwira bibi,
biba biriko biriremarema mu nda, umuntu agaheza agacagira iki, umuntu agacagira ibi bintu byo kugira insogi zuzuyemwo imyuka. Iyi myuka akaba ari izoza gutuma umuntu agira mu nda hanini, ukama wibaza yuko ari kuvyibuha, ariko n'indani mu nda kubera n'ubundi izi nyama ziheza zikazana ibinure, nka kurya ushobora kubona impene inuze, ingurube yoyo bisanzwe ari vyayo. Ivyo vyose uko wabirya biratinda bikagenda mu nda bigasubira bikiremarema bikaba ibinure. Aya magrese niyo aheza agaca agenda mu misi isoza amaraso. Ibi vyose bigaca bituma umuntu yumva yamana umunaniro, yumva amenetse umutwe, umutima ugatangura kumufata, hypertension igatangura kuza, vya bindi rero vy'ama insuline bateramo umuntu bagatangura kubimushiramwo kubera baba babonye ibiharuro vyaraduze. Rero umuntu muri rusangi iyo umaze kubona umubiri wawe utanguriye kumera nk'umerewe nabi, tangura ufate imbuto z'ipapayi, ico gihe uzomenya vyiza vy'ipapayi, kuko iraheza ikagufasha ca gitigu kikagaruka ku murongo, ikagufasha ya magrese usanga mu mitsi ikagenda agabanuka, za nzoka za amibe, za nzoka za ankylostome, za auxure n'izindi zose zikagabanuka. Kunywa inzoga nyinshi kandi igihe kinini biraheza bigatuma umwijima ushobora kuvyimba kandi ukanakomera, bityo uwo mwijima arico gitigu ntikiba kikibasha gusohora uburozi. Twababwiye yuko burya burozi buca muri secretion d'adrenaline, mu kirundi ni ndugwe. Irya ndugwe ntibikibasha gusohora bwa burozi butuma bimwe bimwe mu mubiri w'umuntu byirukana ivyaheza bigatera indwara zinyuranye. Imbuto rero z'ipapayi rero zifasha mu gutuma umwijima wongera gusubirana ubushobozi bwawo. Imbuto z'ipapayi iyo uzifashe ntiwigera na rimwe wiganyira. Umviriza rero tukubwire ingene ushobora gufata ipapayi, imbuto z'ipapayi. Urafata utubuto 10 ukadusya, ukavanga n'ikiyiko c'umutobe w'indimu, nuko ukabishira mu kirahure c'amazi ukinywera. Ibi rero ubikora 2 ku musi, byibuze mu gihe c'ukwezi. Gusa niba hari imiti yindi uba uri gufata wahawe na muganga kubera iki kibazo, mbere yo gukoresha izi mbuto wokabanje kubanza ukavugisha wa muganga akakubwira inama, kubera aba yaguhaye imiti yakwandikiye, kuko imbuto z'ipapayi ziba zikaze. Hariho n'abatavyemererwa nk'abavyeyi bafise imbanyi n'abandi bamaze kuba bafise ingwara zibagejeje kure baremvye. Kugwara mikorobi rero mbi zazanwa n'ivyo wafunguye vyanduye, ukamenya yuko umuntu ashobora kwakira umuhwi wamaze kuribwa n'ubutuku, umuhwi wamaze kuribwa n'imbeba, umuhwi wamaze gusaduka, akakira hajya ahantu haboze akakuza kwa menyo, ugaheza ukamenya yuko ajya amenyo nyene ushira kuri uwo muhwi, ahantu hagiye agatuko, ahantu hagiye isazi, ahantu hagiye utundi dukoko, ukayoberwa yuko isazi ahantu ihagaze naho igenda ihata amagi yayo. Nukuri isazi ahantu igenda ihagarara hose ihasiga amagi, kandi isazi uko muza muvyumva nuko isazi zigenda ziremaremamwo ibindi bintu wagomba bitaba ari n'isazi muri rusange. Ivyo tubahanurira rero nuko umuhwi nimba wawubonye vyamaze kuyifata bijya bintu bigenda biwurya, canke umaze igihe umenga warabuze, wo kwakira hajya ahantu n'imbugita ukahakurako, hanyuma ukajya hasigaye hakomeye. Kuko abashakashatsi basanze barabiye muri rugagamisha, basanze iyo wakiriye umuhwi ukawucisha
wakiriye umuhwi ukawucisha muri microscope, n'ubundi hajya ahantu usanga haraboze uhasanga hari ibindi bikoko by'utuyoka duto duto udashobora kubonesha amaso yawe uko. Ibi rero by'utu tubuto 10 ukadusya ukaduvanga n'ikiyiko c'umutobe w'indimu, nuko ukabishira mu kirahuri c'amazi ukinywera. Wowe ukavuga ngo izi mbuto 10 biba bigenze gute? Izi mbuto z'ipapayi akenshi barazanikira zikuma, hanyuma bakazozisya bakazozigira agafu. Wowe uragerageza yuko woba warose iki? Woba warose izi mbuto 10 z'ipapayi, uragereranya, hanyuma ukavanga ukagira ikiyiko, hanyuma ukihereza mu mazi, kandi ukabigira kenshi. Ibi ubikora 2 mu munsi, byibuze mu gihe c'ukwezi. Gusa niba hari imiti uri gufata wahawe n'umuganga kubera ikibazo c'imbere yo gukoresha izi mbuto, wabanza ukavugisha umuganga akaguha inama. Kurwanya rero mikorobe mbi zazanwa n'ibiryo vyanduye, nuko uheza ukavyiyamireza. Kandi akambaro k'imbuto z'ipapayi ni ukurwanya ubwandu bunyuranye bwa mikorobe, cyangwa se hirya kurya ibiryo byanduye nababwiye nk'umuhwi par exemple, cyangwa ugashobora kunoba ivoka ahantu, cyangwa ugasanga ivoka imbeba zaririye. Wowe aho kwakira imbugita akaba ari zukuzako kajya gapande, ugaca wakira kajya gapande ukakakuzako amenyo. Icambere womesa canke ukaronga ivoka ryawe, ugatora imbugita ugakurako kirya gice wabonye canduye, kuko ushobora kutaba ufitaniye imigenderanire n'imbeba ikakwanduza za nzoka. Izi nzoka zica zigenda zikazana ibindi bintu mu kanwa. Ubushakashatsi rero bunyuranye bwagaragaje ko imbuto zifisemwo ubushobozi bwo kwica icyo bita E. coli, icyo bita salmonella, canke staphylococcus n'izindi bagiteri mbi zakanduza uko umuntu agenda yakira ibyo kurya muri rusangi. Biba bihanamiwe n'udutuku, bigahanamirwa n'isazi, bigahanamirwa n'utundi dukoko tugenda tutabonesha amaso yacu. Igihe tubiriye bitameshe canke bitaronze, biba bigenze uko nyene. Mu gihe wumva uguwe nabi nyuma yo kurya, usaba gukoresha imbuto z'ipapayi byibuze iminsi 3 kugeza wumvise ko ubaye neza. Murabizi ko hariho abantu bakunda kuba buzuye mu nda naho baba bari Bujumbura ahantu hashushe, ugasanga iminsi yose yumva yuzuye mu nda. Yo kwakira za mbuto z'ipapayi akazihereza, wanasya ukavanga agafu mu vyo uri kurafungura, byaba bike bizagufasha. Naho wogira agafu gake gake, mwumvise ko agafu k'ipapayi gasanzwe karura. Mu gihe rero utigeze isuku y'ivyo uri kurarya, canke mu gihe utavyizeye, wobigira akamenyero ugasya, ukaza uhorana ako gafu k'izi mbuto z'ipapayi, ukazimirira kuvyo ugomba urye, canke se ukavanga mu mazi ukanywa nyuma yo kurya. Kubuza kandida yo gukomeza kororoka, hariho ibintu by'inzoka byitwa kandida. Amakandida rero nayo yororoka umwanya munini. Inzoka nico gituma umaze 3 mois ntufate imiti y'inzoka, usanga inzoka n'ubundi zasubiye kuvyara. Kuko nimba ari ascaris, ifise ascaris niniya, benshi bavuga yuko izi nzoka kenshi zirema mu nda kugira ngo zigende zirarya utundi dukoko. Mugabo iyo ziriko zirororoka nazo, murumva ko zivyara zikagenda zisigira mu nda y'umuntu ibindi bintu, ariyo mabagiteri. Ibi rero byinshi muzomenya yuko kugira ngo mushobore kwisha ascaris nkeya, mwishe amibi ntoya canke nkeya, bisaba kuza turafungura imiti ibinini vy'inzoka.
ubusanzwe izi mikorobe twese turazigira, ariko iyo zibaye nyinshi zitera umubiri ikibazo canke ibibazo binyuranye, harimwo umunaniro uhoraho, kugabanyuka k'ubudahangarwa bw'umubiri, kuvyimba amara canke ukavyimba amagara, n'ibindi binyuranye biba mu bwugamo ngogozi. Niba rero ushaka kurwanya izo mikorobi, usabwa gukoresha imbuto nshasha zitumye zitumye muri rusangi, hagati izo mbuto ziba ziri hagati ya 10 na 12, ukabanza kubinywa mu nda nta kindi kirimo, ukabinywa mu nda ata kindi kirimo, ukabikora iminsi 2, ukabikora 2 canke 3 ku munsi. Bizagufasha kurinda amafigo, mu kinyarwanda bavyita imfyigo. Bizagufasha ku bantu barwaye diyabete, bagenda bahura na stress, bakagira n'ikibazo cyo kuba amafigo yabo ameze nabi, atangura kwankirika, bityo ntibakibashe, aya mafigo yabo ntabe akibasha kuyungurura neza imyanda izanwa n'amaraso. Mwumvise ko amafigo asanzwe ayungurura ibi vy'intuzeye vy'imikoyo gutya, ariko mumenye yuko amafigo nayo aheza agatuma amaraso ayungururwa neza. Mu gihe urwaye amafigo n'amaraso ntaba akiyungurura neza, arico gituma uzosanga umuntu kenshi bakubwira yuko wabuze amaraso, vya bindi bakubwira anemi. Gukoresha imbuto z'ipapayi bifasha mu kurinda imfigo, mu kurinda amafigo zayo, zigakomeza akazi kazo, amafigo agakomeza akazi kayo neza. Gufasha rero igogorwa canke kugubwa, usanga bamwe barya bikabaheramwo, canke ugasanga batumvye. Kwa kungene ufungura hanyuma ntibihoke. Ibi vyose twababwiye ko kenshi biterwa n'iki? Twababwiye ko kenshi biterwa n'inzoka canke ibintu mwagiye murafungura bikaba birimwo ivyagenda binaniza ca gitigu, bikananiza amafigo, bikananiza umutima, bikananiza amahaha. Bikaba biterwa rero no kurya ibikize muri poroteyine nk'inyama, amagi, ibiharage, amata n'ibiyakomokako n'ibindi. Uko gutinda mu nda biraheza bigatuma ushobora gutura amangati, ugasura imisuzi inuka cane, ndetse no mu nda ukumva havugwamwo ivyuka. Kuvyirinda rero ni ukurenza utubuto tw'ipapayi muri ivyo kurya, cangwe ukavanga agafu kazo kuri ivyo. Bazirya gute? Uretse aho vyavuzwe ukundi, naho ubusanzwe ni ukwanika imbuto, noneho ukaja ufata 12 ukazisya, ukavanga mu kirahure c'amazi, ukanwa vyibuze buri gitondo utaragira ikindi ufata. Ushatse wokongerako n'ubuki ikiyiko kimwe. Uramutse utaja ushobora kuzirya buri munsi, wasya byinshi ukabika ifu, ukaja gukoresha agace k'akayiko gato mu kirahure c'amazi. Ngira muravyumvise yuko ipapayi muri rusangi ifise akarorero canke akamaro katari gake yifitiye vyo nyene muri vyo. Biraheza bikazogufasha kugira ngo ushobore kumva uryohewe, umerewe neza mu nda, nta nda yuzuye, bikagufasha kuba utagwara amafigo, kuba utagwara igitigu, kuba utagwara kuba utagwara na kiriya.
bigaheza bikagufasha ukumva umerewe neza, ukumva ufise amahoro mu nda, inda ntiyuzuye, nta hypertension urwaye, nta ya sécrétion d'adrénaline ntabwo yafashwe canke niyo yafatwa bigakira. Ivyo vyose ukamenya yuko ari ibidasanzwe kuri wewe. Ivyo vyose rero tukaba tubatumirira kubikora, tukaba tubatumirira gukora buri kimwe kugira ngo wumve wishimye, wumve unezerewe, wumve ufise amahoro mu mutima wawe. Rero bariko barababwira bati nimwihereze, mufungure, mwongere mwihereze cane igiterwa c'ipapayi, ntimuze murabe hirya no haruguru mu kugifata, ahubwo muze mukirye neza kibagirire akamaro, kuko kizobafasha kugira ngo muronke ubudahangarwa umubiri uba ukeneye n'ibindi vyinshi. Twavuze yuko kurya ibibabi vy'ipapayi ari umuti w'ingwara. Twagiye rero kuvyerekeranye n'amababi y'ipapayi mu gihe kanseri itaragufata, woza urihereza amababi y'ipapayi, kuko amababi y'ipapayi si mpaka ngo uyanwe ngo nuko urwaye, ahubwo wari ukwiye kuyanwa utagwaye, kubera biraheza bikagukingira iyo ngwara ya kanseri. Ariko hariho n'ibindi vyinshi. Abantu benshi bamenyereye kurya ipapayi nk'urubuto rufitiye umubiri akamaro, kubera ibirigize birimwo za vitamine, imyunyunyu n'ibindi, ariko hari n'ibindi bituruka kuri yo. Utubuto twagiye turabivuga, n'igishishwa cayo c'ipapayi burya naco nyene kirafise akamaro. Mu nkuru zacu rero zahise twagiye turavuga ku kamaro k'utwo tubuto. Muri iyi nkuru rero turarebera hamwe n'amababi, kubera twagiye tuvuga yuko ipapayi uno munsi tuyicamo muri rusange, tukagenda turababwira vyiza vy'ipapayi muri rusange. Twagiye duhera ku nyama yayo, ipapayi irya turya kome icamwa, turagenda ku mizi, turagenda ku mantuzeye, ku vyamwa. Ubu naho tugiye ku mababi y'ipapayi, nkeka ariho tuza kurangiriza kino kiganiro cacu kuri Dunda Entertainment. Amababi y'igiti c'ipapayi rero iyo uyatogotesheje mu mazi ukayanwa nk'icayi, ni ingirakamaro cane, haba imbere mu mubiri canke ndetse n'inyuma, hahandi ukunda gusanga umuntu avuga yuko ari umunyama fresher, ukunda gusanga atagase agizene. Murumva ko bifata indani canke inyuma, imbere canke inyuma ku ruhu canke indani mu ruhu rw'umuntu. Ibibabi rero vy'igiti c'ipapayi bizwi ko kugwanya kugugara. Ibibazo vyo kugugara vyatewe n'ubwandu, kuba waranduye, uburibwe bwo mu mushishito, hakaba canke acide nyinshi, bikaba bishobora no kumagwako mw'icayi, bakabishira mw'icayi, ibibabi bakabigira mu cayi, ibibabi vy'ipapayi bakabitekana n'icayi. Iki cayi kikaba gifise ubushobozi bwo kurinda urwungano ngogozi, bituma umuntu agubwa neza guhera mu kanwa kugeza no ku mwanda munini aho usohokera. Rero bikagabanya ivyo bita ubuvyimbe, bukaba bwatewe n'umubu wo mu bwoko bwa dengue, umubu wo mu bwoko bwa dengue. Ico bita enzyme ziba mw'ipapayi bikaba bifise ubushobozi bwo guhanahana, bwo guhangana n'umuriro ndetse n'ubuvyimbirwe vyatewe n'uyu mubu, kimwe n'ibicurane biterwa nawo. Urumva uwo mubu witwa dengue iyo wakuriye, hahandi ukunda gusanga umuntu yavyimvye, kandi hakaca haba n'ibicurane biba vyatewe n'umubu n'ubundi
bikaba bifasha kurwanya ububyimbuke bw'umubiri kuri gluten iboneka mu binyantete by'ingano n'ibindi, hakaba kurwanya kanseri. Gufata icyayi cy'ibibabi by'ipapayi byibuze inshuro 4 mu ndwi birafasha kwirinda kanseri, ariko utibagiye kwita ku byo yuzuye, ku by'ibifungurwa nibyo ngo byo kuvuga byuzuye. Ushobora kwirinda kunywa itabi, ukagira n'amafunguro yahinduwe. Aya mafunguro yagiye ahindurwa niho kenshi ukunda gusanga indwara za kanseri zigenda zibonekera. Icyo wokwirinda ni uko aya mafunguro cyangwa ibi tugenda dusanga mu alimentation, kuko biba birimwo ibyo bita amantuze bakorana amaproduit chimique. Ube witaho cyane mu myitozo ngororangingo n'ibindi. Ibi byose biragenda bikakurinda kanseri, bikavura indwara y'ibishishi. Ibibabi by'ipapayi bifasha mu guhangana n'ibishishi bikunze kwibasira ingimbi, abana batoya, abangavu, kubera ihindagurika ryabo ry'imisemburo y'umubiri wabo, ndetse na bamwe mu bakuze. Ibi bishishi rero naho utavyumva neza nimba uri umurundi, mu kinyarwanda n'ibishishi, mugabo mu kirundi naho ni bihere. Ibi bihere bigenda biturika mu maso, bigaturika no ku wundi mubiri mu gihe uri mu bihe vya adolescence. Icyo ugenda usabwa gukora, ugira masike y'ibibabi by'ipapayi, ukomeka hakoreshejwe amazi y'ibyo bibabi, urabihuza ukabisya, ni ukuvuga urabisekura ukabisya, bikavamo ikimeze nk'urusukume. Ni ukuvuga ngo amazi ukagwisiga mu maso, rukamaraho iminota 15, ugakaraba. Bikorwa kenshi kugira ngo bitange umusaruro. Birinda kubyimba k'urugingo rwa prostate ni ku mugabo canke umusore afise ikimenyetso cyo kuvyimba kwa prostate, afata icyayi cy'ibibabi by'ipapayi. Ivyo bimenyetso birimwo kubabara mu gihe wihagarika, gukenera kwihagarika inshuro nyinshi, kugira umuriro wo guhorana n'umunaniro, kugira ubuzima bwiza rero bw'umushatsi. Ugafata amazi watetsemo ibibabi by'ipapayi ukayavanga n'isabuni bamesesha, izi za gifuranguwo canke izi sabuni bamesesha mu mutwe arizo bita shampoo, ukaja ubikora iteka uko ukeneye koga mu mutwe. Biraheza bigatuma umushatsi wawe wari utanguye kwankirika, kujya kuntu umushatsi w'umuntu ugenda umenga urahera, ugaruka ubuzima bwawo nabwo nyene, ukagarukana ubuzima bw'umwimerere w'umushatsi. Bikagufasha kurwanya kwituma impatwe. Kwituma impatwe ni iki? Nk'uko no kurya ipapayi ubwaryo biba bifise uyu mumaro mu buzima, ni nako n'icyayi cy'ipapayi byaryo biheza bigafasha kuri iki gikorwa cyo kwituma neza. Kurwanya uburibwe mu gihe cy'imihango. Abagore rero n'abakobwa bagira ikibazo cyo kuribwa mu gihe cy'imihango yabo, bakagira inama yo kunywa icyayi cy'ibibabi. Tubagira inama yo kunywa icyayi cy'ibibabi by'ipapayi, bityo bikabarinda gufata imiti yakorewe mu nganda, kugira ngo bitagira izindi ngaruka zitari nziza mu buzima bw'umuntu. Kurinda uruhu mu gusaza imburagihe, kunywa
itasi imwe y'icayi c'amababi y'ipapayi ku munsi birinda uruhu gusaza by'imburagihe no kurwanya iminkanyari ikunze kuza mu ruhanga ligne d'expression aribyo bita ligne d'expression mu gifaransa. Hakaba kurenza ubushake bwo kurya, kongera ubudahangwarwa bw'umubiri. Intungamubiri ziri mu bibabi by'ipapayi ziraheza zigafasha kwirinda indwara z'umutima, kanseri, gusaza imburagihe, ubwivumbure bw'umubiri aribyo bita allergie, ndetse n'ubwandu bw'amaso. Ikiganiro cyacu rero cyari kiryoshye, yari kuri Dunda Entertainment TV. Ibi biganiro mugenda mubironka buri gihe, turagenda tukagira recherche arizo bita requête, hanyuma tugaheza tukabibazanira kugira bibafashe. Mwumvise ipapayi muri rusange yuko nta kintu woshobora guta c'ipapayi. Hanyuma ntituramenya ko imizi y'ipapayi nayo hariho ikintu yobafasha, ariko navyo tuzobirondera. Mumenye yuko amababi y'ipapayi cyo kimwe n'ipapayi muri rusange, icamwa cyo kimwe n'imbuto z'ipapayi bibafitiye akamaro. N'igihe wakiri ipapayi itarera ukayivuna kuri nyina, haza ko utuzi ariyo mata ibintu vyera. Ivyo navyo iyo ubicanze n'amavuta aheza akava mu vyagiye biva mu mbuto, nk'ifu nako amavuta y'ikaranga, amavuta y'amavoka, amavuta y'ikigazi, amavuta y'iki, ukabicanga. Twababwiye ko biheza bikagabanya kwa kungene umuntu afise mikoze mu mano n'ibindi. Numva ata bintu byinshi umuntu yokongera ko uretse gusa ibyo tugenda tubibabwira, tukagira ama recherche hirya no hino kuri Google, tugasoma n'ibitabo, hanyuma tukabazanira ibintu bimeze neza. Ikaze no kindi gihe tubasaba yuko kuri Dunda Entertainment TV muheza mukazogira sabone, vya bindi vyo kwiyandikisha, ugafyonda kukazogera, hanyuma ugafyonda ko nirindi kugira ngo uronke by'ibihe byose. Nimba ufise icyo ubaza urashobora kubaza biciye muri commentaire, hanyuma icyo ushoboye kubaza tukazoheza tukakikubwira ikindi gihe. Ikaze rero kuri Dunda Entertainment, ni televiziyo ifasha ugwaruka kugira ngo rugume ruri cool up, kugira ngo rugume ruri fresh, bafise ama fresh n'ibindi byinshi. Abantu mwumve yuko ibisanzwe bihingurirwa mu nganda yuko atari ibintu byiza, ahubwo ibyiza nibiba byihariye. Nimba ari vyamwa, ushaka kurya umwembe ukarya umwembe, ariko kugenda kugurira embe umwana byari byiza, ariko utomenyeza embe umwana imisi yose, kuko embe yarahinguwe, ariko umwembe genda umuhe wose. Ico gihe umwana azoba ari ikintu kiri naturel. Nimba umwana umuguriye umuhwi, genda umwigishe yuko kiriya gice kiba cyamaze kwandura, cyafashwe n'ubutuku canke cyamaze gusaduka ukuntu. Murabona yuko umuhwi ugira igipande c'inyuma c'igishishwa, iyo weze cyane canke iyo wahiye cyane ushobora gusaduka. Genda mwige kwakira agaparti k'ivoka riboze canke umuhwi waboze kugita. Burya ikiboze cyose cyama kiboze. Ubushakashatsi bwabaye biciye muri rugagamisha, bwasanze yuko ku bantu baheze bakarya n'inyama zitaba zihiye neza yuko biheza bikabagirira ikibazo, kuko izo nyama ushobora kuyishira mu nda ikamara imisi 3 canke 4 mu mushishito. Icyo gihe usanzwe ukunze kurya inyama ukayirya rimwe mu misi 2, iyo nyama iraheze ikaca igenda igasangayo ya yindi nyama. Imaze kuyisangayo bituma bizana ukukungene bigenda bikamara imisi 4, 5, 6 mu mushishito. Habamwo ingorane, hakaza ibintu vyitwa ama oxida, hakaza n'ibi binure biterwa n'inyama,
hakongera hakaza n'imyuka mibi ica ikwiragira mu nsoge. Rimwe rimwe ukunda gusanga abantu bagumye bavyimba mu nda, wamubona ukamenya aravyibushe, ariko muri rusange mu nda haba hariyo imyuka. Iyo myuka rimwe rimwe iyo asuze, iyo myuka niyo iheza ukumva iranuka cyane. Rero ibi byinshi twagiye tubibabwira yuko uriye ipapayi canke ugakoresha twa tubuto buto tw'ipapayi canke ugakoresha icayi c'ipapayi bizoheza bikagenda neza. Muri rusangi ipapayi twayiciye hirya no hino. Rero ikiganiro cacu kigarukiye ngaha. Ufise icyo ubaza genda muri commentaire, hanyuma ntiwibagirwe kugira sabone. Ushobora kuvyereka n'abandi ukagira partage. Ego ni kugira ngo ikiganiro cacu gishikira abantu benshi bashoboka. Ikaze nanone kuri Dunda Entertainment, mwari kumwe na Ndikuriyo Melance Nice. Murakoze, Imana ibahezagire. Turakomeza n'ikiganiro cacu. Nkuko imbere yaho twagiye turababwira yuko gukoresha amababi y'ipapayi, hakaba no gukoresha ipapayi nyene inyama yayo, hakaba no gukoresha y'amata ava nyene mu ipapayi. Twababwiye ingene mushobora kuyaronka vyoroshe. Tugomba dutandukire ku vyerekeranye no gukoresha imbuto z'ipapayi n'ingene vyogenda n'ibintu bitari bike ipapayi ishobora kuvura. Ipapayi ni mu gihe benshi iyo tumaze kurya ipapayi tutibuka kubika imbuto zayo, yamara imbuto z'ipapayi zikaba zifise akamaro kanini mu mubiri wacu. Gusa mu gihe ipapayi ubwayo iba iryoshe, ntugire ngo kurya imbuto zayo ngo naho ngo biroroha, canke ibi vyo kunwa amababi y'ipapayi ngo biba vyoroshe. Wapi, ahubwo ziba zifisemwo akamaro ko kurura, zifisemwo akantu ko kururanako. Abantu rero bakaba bumva umenga birasasata ukuntu, ariko ivyo ntivyanakaguteye n'ikibazo, kuko urabizi n'ubundi nta muti wigera uryoha. Tuguhaye akarorero k'imiti igenda irura. Iyi miti ya malariya, iyi miti y'umutwe, iyi yose igenda irura buhoro buhoro. Ugasanga za kinine zirarura. Muri rusange abana nibo bakunze kuba bavyumvise mu kanwa baca banabicira. Rero biboneka yuko umuti usanzwe urura ariwe unavura. Rero imbuto z'ipapayi nazo nyene ntabwo zisosa, ahubwo zirasharira, zirabishe. Ariko iciza cavyo nuko womenya yuko imbuto z'ipapayi zikiza bya nyavyo. Akamaro rero k'imbuto z'ipapayi mu buzima bw'umuntu niko rero tugomba tubabwire. Imbuto z'ipapayi zibonekamwo icitwa enzyme yitwa papain. Iyi papain ushobora kuvuga papin canke papain. Iyi ikaba izwi ko gutanga umubiri, gufasha umubiri mu gusohora muri wo utuyoka twose nka za ascaris, hari izo bita ankylostom, hari izo bita oxyure n'izindi zo muri ubwo bwoko. Uretse kuzisohora kandi mu mbuto habonekamwo kandi n'ico bita capain izwiho kwica inzoka zo mu nda, ndetse no muri amibe ireba ko. Ni ukuvuga amibe, haba hariho amibe umuvyeyi wa zose, iyo ntipfa, mugabo utwana tugenda duto tuvyagwa mu magi y'amibe natwo iyo duhuye n'imbuto z'ipapayi turagenda tugapfa. Uragenda utubuto tw'ipapayi tukagenda tugasanasana umwijima wankirijwe n'inzoka.
kuko murabizi hariho igihe bavuga yuko inzoka iyo zabaye nyinshi ziragenda zikikubanga ku mutima, zikagenda zikica igitigu, zikagenda zikica esitoma, zikagenda zikica umubiri muri rusange. Aricyo gituma uzobona umuntu agwaye inzoka, muramaze kubibona ruguru, kenshi babura bata amaserire menshi, bagata ivyunyunyu vyinshi. Ariho hahandi uzobona umuntu atinda akabenja, kenshi bakakubwira ngo agwaye kwashiorkor, inda ikavyimba, umutwe ukavyimba, amaboko akavyimba, amatama akavyimba. Ivyo rero hariho rero n'ibiterwa n'iki nuko umuntu agiye anywa inzoga. Musanzwe mubimenyereye muri iki gihe yuko abantu bagenda bita ku busarabwayi kubera ngo bugenda buzimbutse. Ubu busarabwayi kenshi buba buri ku rugero rw'amavolte menshi, ariko abantu ugasanga buri munsi bavyitako kubera agasarabwayi nk'agasavana kamwe ukunda gusanga kagugwa ibihumbi 2. Ugaca usanga amusiteri y'uno munsi igugwa ibihumbi 6. Imaze kugugwa ibihumbi 6, ufise ibihumbi 6, ugaca usanga uguze ubusarabwayi 3. Ubwo busarabwayi 3 ugaca ufata volte 16 ugaca ugwiza na 3. Urumva yuko ari hafi mu 54, 56 na 2 gutyo. Ugaca usanga ubayemo muri ivyo. Kunywa rero inzoga nyinshi kandi igihe kinini biraheza bigatuma umwijima twababwiye nico gitigu kiremerwa. Igitigu rero kimaze kuremerwa kitagishobora gukora ivyo umubiri ukeneye, ni hahandi kivyimba kikamera nk'ibuye, ikindi gihe kikavyimba kigatangura kujojotereza amazi mu nda. Amazi maze kuza mu nda, hari igihe bakubwira yuko ari hepatite A, hepatite B, hariho n'igihe bashobora kukubwira yuko ari hepatite C. Ibi rero abantu bagenda bitera bigaca bituma umwijima uvyimba arico gitigu, kandi ukanakomera. Kwa kungene usanga igitigu bakubwiye bati iki gitigu c'umuntu caramaze kumera nk'ibuye, bityo ntuba ukibasha gusohora n'uburozi buri mu mubiri, bikaba vyanagutera indwara zinyuranye. Bakubwiye yuko igitigu arico gituma hashobora kuza uburozi mu mubiri, ari vyo vya bindi bita oxida. Aya ma oxida rero ni yayandi dushobora gusanga mu mitsi itandukanye, biba biri mu magrese, mu binure biba vyatewe n'ibinyantete vy'ibinure canke ibintu vy'ibinyenyama vy'ibinure, canke ugasanga nyene n'ibi bintu vy'imyambiro y'inzoka zitandukanye. Ibi vyose biba bimeze nk'ubuhoma baba bwaje mu mubiri w'umuntu, bigatuma igitigu rero kigerageza kugwana nuko cobikora vyose bigasohoka. Ariko mu nyuma ukunda guca usanga igitigu cyamaze kunanirwa n'ingene gishobora gusohora ibi vyuka bibi, ibi bioxida. Ni hahandi gitangura kwitabariza, ugasanga cumye, ikindi gihe ugasanga cyavyimvye, kikaba gitangura gusohora amazi mu gihe cyahora gisohora ibintu vyinshi bifasha umubiri. Ku gitigu niho twigeze kuba dusanga icitwa sécrétion d'adrénaline. Iyi sécrétion d'adrénaline, iyi nayo ikavamwo utuntu tumeze nk'utuzi. Utu tuzi nitwo duheza tukaca tugenda mu mushishito, tukivanga n'ivyo twafunguye haba sasita canke haba mw'ijoro. Ivyo twafunguye bikabasha kugira nte kugubwa, kwa kungene usanga vyahotse. Haheze amasaha 2 canke 3 canke 4 canke 5, ukumva umuntu ashatse gusubira n'ubundi gufungura. Uzomenye ko ca gitigu kizoba casohoye ya sécrétion d'adrénaline. Iyi sécrétion d'adrénaline ikaba ariyo iheza igatanga ayo mazi akagenda mu mushishito, muri estoma, bigatuma kandi habaho nuko kungene estoma icisya neza ibintu kandi bihoka. Iyi sécrétion d'adrénaline niyo iheza ikagenda igatuma inyama umuntu yariye izosohoka inyuma y'imisi 2 canke 3, kuko inyama
kenshi ukunda gusanga abantu iyo bazokeje batazireka ngo zishe, ugasanga umuntu kubera gukunda inyama arayiriye aranayimize ntiyayihekenye, ariko umushishito akarekera umushishito akaba ari wo uzogenda ukayisyera. Ico gihe iyi secretion d'adrenaline niyo iheza igaca igenda igatuma ya nyama ibora, inyuma y'iminsi ibiri ya nyama ikabona gusyebwa. Ariyo mpamvu iyi nyama mu gihe wakiriye inyama ukazirya iminsi yose nka gatatu canke kane mu ndwi, iyo inyama isanze iyindi yari indani mu nda itaravayo iragenda ikisitoka ahantu. Ariyo mpamvu uzosanga umuntu kenshi akunda kuba yarekura ya myuka inuka, vya bindi mu kirundi ciza bavuga gusura. Rero ariko inyuma yaho, igihe cyose wabonye umuntu yagize ngo imburujwa canke inda niniya, haba hariho imyuka ibiriko iterwa n'ibi vy'ama oxidant vya bindi twakubwira bibi biba biriko biriremarema mu nda. Umuntu agaheza agacagira iki? Umuntu agacagira ibi bintu byo kugira insogi zuzuyemwo imyuka. Iyi myuka akaba ari izoza gutuma umuntu agira mu nda hanini, ukama wibaza yuko ari kuvyibuha, ariko n'indani mu nda kubera n'ubundi izi nyama ziheza zikazana ibinure, nka kurya ushobora kubona impene inuze, ingurube yoyo bisanzwe ari vyayo. Ivyo vyose uko wabirya biratinda bikagenda mu nda bigasubira bikiremarema bikaba ibinure. Aya magrese niyo aheza agaca agenda mu misi isoza amaraso. Ibi vyose bigaca bituma umuntu yumva yamana umunaniro, yumva amenetse umutwe, umutima ugatangura kumufata, hypertension igatangura kuza, vya bindi rero vy'ama insuline bateramo umuntu bagatangura kubimushiramwo kubera baba babonye ibiharuro vyaraduze. Rero umuntu muri rusangi iyo umaze kubona umubiri wawe utanguriye kumera nk'umerewe nabi, tangura ufate imbuto z'ipapayi. Ico gihe uzomenya vyiza vy'ipapayi, kuko iraheza ikagufasha ca gitigu kikagaruka ku murongo, ikagufasha ya magrese usanga mu mitsi ikagenda agabanuka, za nzoka za amibe, za nzoka za ankylostome, za ulcere n'izindi zose zikagabanuka. Kunywa inzoga nyinshi kandi igihe kinini biraheza bigatuma umwijima ushobora kuvyimba kandi ukanakomera, bityo uwo mwijima arico gitigu ntikiba kikibasha gusohora uburozi. Twababwiye yuko burya burozi buca muri secretion d'adrenaline, mu kirundi ni ndugwe. Irya ndugwe ntibikibasha gusohora bwa burozi butuma bimwe bimwe mu mubiri w'umuntu byirukana ivyaheza bigatera indwara zinyuranye. Imbuto rero z'ipapayi rero zifasha mu gutuma umwijima wongera gusubirana ubushobozi bwawo. Imbuto z'ipapayi iyo uzifashe ntiwigera na rimwe wiganyira. Umviriza rero tukubwire ingene ushobora gufata ipapayi. Imbuto z'ipapayi urafata utubuto 10 ukadusya, ukavanga n'ikiyiko c'umutobe w'indimu, nuko ukabishira mu kirahure c'amazi ukinywera. Ibi rero ubikora 2 ku munsi, byibuze mu gihe c'ukwezi. Gusa niba hari imiti yindi uba uri gufata wahawe na muganga kubera iki kibazo, mbere yo gukoresha izi mbuto wokabanje kubanza ukavugisha wa muganga akakubwira inama, kubera aba yaguhaye imiti yakwandikiye, kuko imbuto z'ipapayi ziba zikaze. Hariho n'abatavyemererwa nk'abavyeyi bafise imbanyi n'abandi bamaze kuba bafise ingwara zibagejeje kure baremvye. Kugwara mikorobi rero mbi zazanwa n'ivyo wafunguye vyanduye, ukamenya yuko umuntu ashobora kwakira umuhwi
umuhwi wamaze kuribwa n'ubutuku, umuhwi wamaze kuribwa n'imbeba, umuhwi wamaze gusaduka, akakira hajya ahantu haboze akahakuza kw'amenyo, ugaheza ukamenya yuko ajya amenyo nyene ushira kuri uwo muhwi, ahantu hagiye agatuko, ahantu hagiye isazi, ahantu hagiye utundi dukoko, ukayoberwa yuko isazi ahantu ihagaze naho igenda ihata amagi yayo. Ni ukuri isazi ahantu igenda ihagarara hose ihasiga amagi, kandi isazi uko muza muvyumva nuko isazi zigenda ziremaremamwo ibindi bintu wagomba bitaba ari n'isazi muri rusange. Ivyo tubahanurira rero nuko umuhwi nimba wawubonye vyamaze kuyifata bijya bintu bigenda biwurya canke umaze igihe umenga warabuze, wo kwakira hajya ahantu n'imbugita ukahakurako hanyuma ukajya ahasigaye hakomeye. Kuko abashakashatsi basanze barabiye muri rugagamisha, basanze iyo wakiriye umuhwi ukawucisha wakiriye umuhwi ukawucisha muri microscope, n'ubundi hajya ahantu usanga haraboze uhasanga hari ibindi bikoko vy'utuyoka duto duto udashobora kubonesha amaso yawe uko. Ibi rero vy'utu tubuto 10 ukadusya ukatuvanga n'ikiyiko c'umutobe w'indimu, nuko ukabishira mu kirahuri c'amazi ukinywera. Wowe ukavuga ngo izi mbuto 10 biba bigenze gute? Izi mbuto z'ipapayi akenshi barazanikira zikuma, hanyuma bakazozisya bakazozigira agafu. Wowe uragerageza yuko woba warose iki? Woba warose izi mbuto 10 z'ipapayi, uragereranya hanyuma ukavanga ukagira ikiyiko, hanyuma ukihereza mu mazi, kandi ukabigira kenshi. Ibi ubikora 2 mu munsi, byibuze mu gihe c'ukwezi. Gusa niba hari imiti uri gufata wahawe n'umuganga kubera ikibazo c'imbere yo gukoresha izi mbuto, wabanza ukavugisha umuganga akaguha inama. Kurwanya rero mikorobe mbi zazanwa n'ibiryo vyanduye nuko uheza ukavyiyamireza, kandi akambaro k'imbuto z'ipapayi ni ukugwanya ubwandu bunyuranye bwa mikorobe cyangwa se hirya kurya ibiryo byanduye nababwiye nk'umuhwi par exemple, cyangwa ugashobora kunoba ivoka ahantu, cyangwa ugasanga ivoka imbeba zaririye. Wowe aho kwakira imbugita akaba ari zukuza ko kajya gapande, ugaca wakira kajya gapande ukakakuzako amenyo. Icambere womesa canke ukaronga ivoka ryawe ugatora imbugita ugakurako kijya gice wabonye canduye, kuko ushobora kutaba ufitaniye imigenderanire n'imbeba ikakwanduza za nzoka. Izi nzoka zica zigenda zikazana ibindi bintu mu kanwa. Ubushakashatsi rero bunyuranye bwagaragaje ko imbuto zifisemwo ubushobozi bwo kwica icyo bita E. coli, icyo bita salmonella canke staphylococcus n'izindi bagiteri mbi zakanduza uko umuntu agenda yakira ivyo kurya muri rusangi. Biba bihanamiwe n'udutuku, bigahanamirwa n'isazi, bigahanamirwa n'utundi dukoko tugenda tutabonesha amaso yacu. Igihe tubiriye bitameshe canke bitaronze biba bigenze uko nyene. Mu gihe wumva uguwe nabi nyuma yo kurya, usaba gukoresha imbuto z'ipapayi vyibuje iminsi 3 kugeza wumvise ko ubaye neza. Murabizi ko hariho abantu bakunda kuba buzuye mu nda naho baba bari Bujumbura ahantu hashushe, ugasanga iminsi yose yumva yuzuye mu nda. Yo kwakira za mbuto z'ipapayi akazihereza, wanasya ukavanga agafu mu vyo uri kurafungura, byaba bike bizagufasha. Naho wogira agafu gake gake, mwumvise ko agafu k'ipapayi gasanzwe karura. Mu gihe rero utigeze isuku y'ivyo uri kurarya, canke mu gihe utavyizeye,
wobigira akamenyero ugasya ukaza uhorana ako gafu k'izi mbuto z'ipapayi ukazimirira kuvyo ugomba urye cyangwa se ukavanga mu mazi ukanywa nyuma yo kurya. Kubuza kandida yo gukomeza kororoka, hariho ibintu by'inzoka byitwa kandida. Amakandida rero nayo yororoka umwanya munini. Inzoka nico gituma umaze 3 mois ntufate imiti y'inzoka usanga inzoka n'ubundi zasubiye kuvyara, kuko nimba ari ascaris ifise ascaris niniya. Benshi bavuga yuko izi nzoka kenshi zirema mu nda kugira ngo zigende zirajya utundi dukoko, mugabo iyo ziriko zirororoka nazo murumva ko zivyara zikagenda zisigira mu nda y'umuntu ibindi bintu ariyo mabagiteri. Ibi rero byinshi muzomenya yuko kugira ngo mushobore kwisha ascaris nkeya, mwishe amibi ntoya canke nkeya, bisaba kuza turafungura imiti ibinini vy'inzoka. Ubusanzwe izi mikrobe twese turazigira, ariko iyo zibaye nyinshi zitera umubiri ikibazo canke ibibazo binyuranye, harimwo umunaniro uhoraho, kugabanyuka k'ubudahangarwa bw'umubiri, kuvyimba amara canke ukavyimba amagara n'ibindi binyuranye biba mu bwugamo ngogozi. Niba rero ushaka kugwanya izo mikrobi, usabwa gukoresha imbuto nshasha zitumye zitumye muri rusangi, hagati izo mbuto ziba ziri hagati ya 10 na 12. Ukabanza kubinywa mu nda nta kindi kirimo, ukabinywa mu nda ata kindi kirimo, ukabikora iminsi 2, ukabikora 2 canke 3 ku munsi. Ibiza gufasha kurinda amafigo, mu kinyarwanda babyita imfigo. Bizagufasha ku bantu barwaye diabete, bagenda bahura na stress, bakagira n'ikibazo cyo kuba amafigo yabo ameze nabi, atangura kwankirika, bityo ntibakibashe aya mafigo yabo ntabe akibasha kuyungurura neza imyanda izanwa n'amaraso. Mwumvise ko amafigo asanzwe ayungurura ibi vy'intuzeye vy'imikoyo gutya, ariko mumenye yuko amafigo nayo aheza agatuma amaraso ayungururwa neza. Mu gihe urwaye amafigo n'amaraso ntabakiyungurura neza, arico gituma uzosanga umuntu kenshi bakubwira yuko wabuze amaraso, bya bindi bakubwira anemi. Gukoresha imbuto z'ipapayi bifasha mu kurinda ifigo, mu kurinda amafigo zayo, zigakomeza akazi kazo, amafigo agakomeza akazi kayo neza. Gufasha rero igogorwa canke kugubwa, usanga bamwe bajya bikabaheramwo canke ugasanga batumvye. Kwa kungene ufungura hanyuma ntibihoke. Ibi byose twababwiye ko kenshi biterwa n'iki? Twababwiye ko kenshi biterwa n'inzoka canke ibintu mwagiye murafungura bikaba birimwo ivyagenda binaniza ca gitigu, bikananiza amafigo, bikananiza umutima, bikananiza amahaha. Bikaba biterwa rero no kurya ibikize muri proteine nk'inyama, amagi, ibiharage, amata n'ibiyakomokako n'ibindi. Uko gutinda mu nda biraheza bigatuma ushobora gutura amangati, ugasura imisuzi inuka cyane, ndetse no mu nda ukumva havugwamo ivyuka. Kuvyirinda rero ni ukurenza utubuto tw'ipapayi muri ivyo kurya, cyangwe ukavanga agafu kazo kuri ivyo. Bazirya gute? Uretse aho byavuzwe ukundi,
naho ubusanzwe ni ukwanika imbuto, noneho ukaja ufata 12 ukazisya ukavanga mu kirahure c'amazi ukanywa byibuze buri gitondo utaragira ikindi ufata. Ushatse wokongerako n'ubuki ikiyiko kimwe. Uramutse utaja ushobora kuzirya buri munsi, wasya byinshi ukabika ifu, ukaja gukoresha agace k'akayiko gato mu kirahure c'amazi. Ngira muravyumvise yuko ipapayi muri rusangi ifise akarorero canke akamaro katari gake yifitiye vyo nyene muri vyo. Biraheza bikazogufasha kugira ngo ushobore kumva uryohewe, umerewe neza, mu nda nta nda yuzuye, bikagufasha kuba utagwara amafyigo, kuba utagwara igitigu, kuba utagwara iki, kuba utagwara na kiriya, bigaheza bikagufasha ukumva umerewe neza, kumva ufise amahoro mu nda, inda ntiyuzuye, nta hypertension urwaye, nta ya sécrétion d'adrénaline ntabwo yafashwe, canke niyo yafatwa bigakira. Ivyo vyose ukamenya yuko ari ibidasanzwe kuri wewe. Ivyo vyose rero tukaba tubatumirira kubikora, tukaba tubatumirira gukora buri kimwe kugira ngo wumve wishimye, wumve unezerewe, wumve ufise amahoro mu mutima wawe. Rero bariko barababwira bati nimwihereze, mufungure, mwongere mwihereze cane igiterwa c'ipapayi, ntimuze murabe hirya no haruguru mu kugifata, ahubwo muze mukirye neza kibagirire akamaro, kuko kizobafasha kugira ngo muronke ubudahangarwa umubiri uba ukeneye n'ibindi vyinshi. Twavuze yuko kurya ibibabi vy'ipapayi ari umuti w'ingwara. Twagiye rero kuvyerekeranye n'amababi y'ipapayi mu gihe kanseri itaragufata, woza urihereza amababi y'ipapayi, kuko amababi y'ipapayi si mpaka ngo uyanwe ngo nuko urwaye, ahubwo wari ukwiye kuyanwa utagwaye, kubera biraheza bikagukingira iyo ngwara ya kanseri. Ariko hariho n'ibindi vyinshi. Abantu benshi bamenyereye kurya ipapayi nk'urubuto rufitiye umubiri akamaro, kubera ibirigize birimwo za vitamine, imyunyunyu n'ibindi, ariko hari n'ibindi bituruka kuri yo, utubuto twagiye turabivuga, n'igishishwa cayo c'ipapayi burya naco nyene kirafise akamaro. Mu nkuru zacu rero zahise twagiye turavuga ku kamaro k'utwo tubuto. Muri iyi nkuru rero turarebera hamwe n'amababi, kubera twagiye tuvuga yuko ipapayi uno munsi tuyicamo muri rusange, tukagenda turababwira vyiza vy'ipapayi muri rusange. Twagiye duhera ku nyama yayo, ipapayi irya turya kome, icamwa, turagenda ku mizi, turagenda ku mantuzeye, ku vyamwa. Ubu naho tugiye ku mababi y'ipapayi, nkeka ariho tuza kurangiriza kino kiganiro cacu kuri Dunda Entertainment. Amababi y'igiti c'ipapayi rero iyo uyatogotesheje mu mazi ukayanwa nk'icayi, ni ingirakamaro cane, haba imbere mu mubiri canke ndetse n'inyuma, hahandi ukunda gusanga umuntu avuga yuko ari umunyama fresher, ukunda gusanga atagase agizene. Murumva yuko bifata indani canke inyuma, imbere canke inyuma ku ruhu, canke indani mu ruhu rw'umuntu. Ibibabi rero vy'igiti c'ipapayi bizwi ko kugwanya kugugara. Ibibazo vyo kugugara vyatewe n'ubwandu, kuba waranduye, uburibwe bwo mu mushishito,
hakaba canke aside nyinshi, bikaba bishobora no kumagwa ko mw'icayi, bakabishira mw'icayi, ibibabi bakabigira mu cayi, ibibabi vy'ipapayi bakabitekana n'icayi. Iki cayi kikaba gifise ubushobozi bwo kurinda urwungano ngogozi, bituma umuntu agubwa neza guhera mu kanwa kugeza no ku mwanda munini aho usohokera. Rero bikagabanya ivyo bita ubuvyimbe bukaba bwatewe n'umubu wo mu bwoko bwa dengue, umubu wo mu bwoko bwa dengue. Ico bita enzyme ziba mw'ipapayi bikaba bifise ubushobozi bwo guhanahana, bwo guhangana n'umuriro ndetse n'ubuvyimbirwe vyatewe n'uyu mubu, kimwe n'ibicurane biterwa nawo. Urumva uwo mubu witwa dengue iyo wakuriye, hahandi ukunda gusanga umuntu yavyimvye, kandi hakaca haba n'ibicurane biba vyatewe n'umubu n'ubundi, bikaba bifasha kurwanya ubuvyimbuke bw'umubiri. Kuri gluten iboneka mu binyantete vy'ingano n'ibindi, hakaba kurwanya kanseri. Gufata icayi c'ibibabi vy'ipapayi vyibuze incuro 4 mu ndwi birafasha kwirinda kanseri, ariko utibagiye kwita kuvyo yuzuye, ku vy'ibifungurwa nivyo ngomvye kuvuga vyuzuye. Ushobora kwirinda kunywa itabi, ukagira n'amafunguro yahinduwe. Aya mafunguro yagiye ahindurwa niho kenshi ukunda gusanga ingwara za kanseri zigenda zibonekera. Ico wokwirinda nuko aya mafunguro canke ibi tugenda dusanga mu alimentation, kuko biba birimwo ivyo bita amantuzeye bakorana ama produits chimiques. Ube witaho cane mu myitozo ngororangingo n'ibindi, ibi byose biragenda bikakurinda kanseri, bikavura ingwara y'ibishishi. Ingwara y'ibishishi, ibibabi vy'ipapayi bifasha mu guhangana n'ibishishi bikunze kwibasira ingimbi, abana batoya, abangavu, kubera ihindagurika ryabo ry'imisemburo y'umubiri wabo, ndetse na bamwe mu bakuze. Ibi bishishi rero naho utavyumva neza nimba uri umurundi, mu kinyarwanda n'ibishishi, mugabo mu kirundi naho ni bihere. Ibi bihere bigenda biturika mu maso, bigaturika no ku wundi mubiri mu gihe uri mu bihe vya adolescence. Ico ugenda usabwa gukora, ugira maske y'ibibabi vy'ipapayi, ukomeka hakoreshejwe amazi y'ivyo bibabi, urabihuza ukabisya, nukuvuga urabisekura ukabisya, bikavamwo ikimeze nk'urusukume, nukuvuga ngo amazi, ukagwisiga mu maso, rukamaraho iminota 15, ugakaraba. Bikorwa kenshi kugira ngo bitange umusaruro. Birinda kubyimba k'urugingo rwa prostate. Prostate ni ku mugabo canke umusore afise ikimenyetso co kuvyimba kwa prostate, afata icayi c'ibibabi vy'ipapayi. Ivyo bimenyetso birimwo kubabara mu gihe wihagarika, gukenera kwihagarika inshuro nyinshi, kugira umuriro wo guhorana n'umunaniro, kugira ubuzima bwiza rero bw'umushatsi. Ugafata amazi watetsemo ibibabi vy'ipapayi, ukayavanga n'isabuni bamesesha, izi za gifuranguwo canke izi sabuni bamesesha mu mutwe arizo bita shampoo, ukaja ubikora iteka uko ukeneye koga mu mutwe. Biraheza bigatuma umushatsi wawe wari utanguye kwankirika, kurya kuntu umushatsi w'umuntu ugenda umenga urahera, ugaruka.
ubuzima bwawo nabwo nyene ukagarukana ubuzima bw'umwimerere w'umushatsi, bikagufasha kurwanya kwituma impatwe. Kwituma impatwe ni iki? Nk'uko no kurya ipapayi ubwaryo biba bifise uyu mumaro mu buzima, ni nako n'icayi c'ipapayi byaryo biheza bigafasha kuri iki gikorwa cyo kwituma neza. Kurwanya uburibwe mu gihe c'imihango. Abagore rero n'abakobwa bagira ikibazo cyo kuribwa mu gihe c'imihango yabo, bakagira inama yo kunywa icyayi c'ibabi, tubagira inama yo kunywa icyayi c'ibibabi vy'ipapayi, bityo bikabarinda gufata imiti yakorewe mu nganda kugira ngo bitagira izindi ngaruka zitari nziza mu buzima bw'umuntu. Kurinda uruhu mu gusaza imburagihe, kunywa itasi imwe y'icyayi c'amababi y'ipapayi ku munsi birinda uruhu gusaza by'imburagihe no kurwanya iminkanyari ikunze kuza mu ruhanga, ligne d'expression, arivyo bita ligne d'expression mu gifaransa. Hakaba kurenza ubushake bwo kurya, kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Intungamubiri ziri mu bibabi by'ipapayi ziraheza zigafasha kwirinda indwara z'umutima, kanseri, gusaza imburagihe, ubwivumbure bw'umubiri aribyo bita allergie, ndetse n'ubwandu bw'amaso. Ikiganiro cyacu rero cyari kiryoshe, yari kuri Dunda Entertainment TV. Ibi biganiro mugenda mubironka buri gihe, turagenda tukagira recherche arizo bita requête, hanyuma tugaheza tukabibazanira kugira bibafashe. Mwumvise ipapayi muri rusange yuko nta kintu woshobora guta c'ipapayi. Hanyuma ntituramenya ko imizi y'ipapayi nayo hariho ikintu yobafasha, ariko navyo tuzobirondera. Mumenye yuko amababi y'ipapayi cyo kimwe n'ipapayi muri rusange, icamwa cyo kimwe n'imbuto z'ipapayi bibafitiye akamaro. N'igihe wakiri ipapayi itarera ukayivuna kuri nyina, haza ko utuzi ariyo mata, ibintu vyera. Ivyo navyo iyo ubicanze n'amavuta aheza akava mu vyagiye biva mu mbuto, nk'ifu nako amavuta y'ikaranga, amavuta y'amavoka, amavuta y'ikigazi, amavuta y'iki, ukabicanga. Twababwiye ko biheza bikagabanya kwa kungene umuntu afise mikoze mu mano n'ibindi. Numva ata bintu byinshi umuntu yokongera ko uretse gusa ibyo tugenda tubibabwira, tukagira ama recherche hirya no hino kuri Google, tugasoma n'ibitabo, hanyuma tukabazanira ibintu bimeze neza. Ikaze no kindi gihe tubasaba yuko kuri Dunda Entertainment TV muheza mukazogira sabone, vya bindi vyo kwiyandikisha, ugafyonda kukazogera, hanyuma ugafyonda ko n'irindi kugira ngo uronke by'ibihe byose. Nimba ufise icyo ubaza, urashobora kubaza biciye muri commentaire, hanyuma icyo ushoboye kubaza tukazoheza tukakikubwira ikindi gihe. Ikaze rero kuri Dunda Entertainment, ni televiziyo ifasha ugwaruka kugira ngo rugume ruri cool up, kugira ngo rugume ruri fresh, bafise ama fresh n'ibindi byinshi. Abantu mwumve yuko ibisanzwe bihingurirwa mu nganda yuko atari ibintu byiza, ahubwo ibyiza nibiba byihariye. Nimba ari vyamwa, ushaka kurya umwembe ukarya umwembe, ariko kugenda kugurira embe umwana byari byiza, ariko utomenyeza embe umwana imisi yose, kuko embe yarahinguwe, ariko umwembe genda umuhe wose. Ico gihe umwana azoba ari ikintu kiri naturel. Nimba umwana umuguriye umuhwi, genda umwigishe yuko kiriya gice kiba cyamaze kwandura, cyafashwe n'ubutuku canke cyamaze gusaduka,
ukuntu murabona yuko umuhwi ugira igipande cy'inyuma cy'igishishwa, iyo weze cyane cyangwa iyo wahiye cyane ushobora gusaduka. Genda mwige kwakira agaparti k'ivoka riboze cyangwa umuhwi waboze ku gita. Burya ikiboze cyose cyama kiboze. Ubushakashatsi bwabaye biciye muri rugagamisha bwasanze yuko ku bantu baheze bakarya n'inyama zitaba zihiye neza yuko biheza bikabagirira ikibazo, kuko izo nyama ushobora kuyishira mu nda ikamara iminsi 3 cyangwa 4 mu mushishito. Icyo gihe usanzwe ukunze kurya inyama ukayirya rimwe mu minsi 2, iyo nyama irahetse ikaca igenda igasangayo ya yindi nyama. Imaze kuyisangayo bituma bizana ukukungene bigenda bikamara iminsi 4, 5, 6 mu mushishito. Habamwo ingorane, hakaza ibintu byitwa ama-oxida, hakaza n'ibi binure biterwa n'inyama, hakongera hakaza n'imyuka mibi ica ikwiragira mu nsoge. Rimwe rimwe ukunda gusanga abantu bagumye bavyimba mu nda, wamubona ukamenya aravyibushe, ariko muri rusange mu nda haba hariyo imyuka. Iyo myuka rimwe rimwe iyo asuze, iyo myuka niyo iheza ukumva iranuka cyane. Rero ibi byinshi twagiye tubibabwira yuko uriye ipapayi canke ugakoresha twa tubuto buto tw'ipapayi canke ugakoresha icyayi cy'ipapayi bizoheza bikagenda neza. Muri rusangi ipapayi twayiciye hirya no hino. Rero ikiganiro cacu kigarukiye ngaha. Ufise icyo ubaza genda muri commentaire, hanyuma ntiwibagirwe kugira s'abonner. Ushobora kuvyereka n'abandi ukagira partage. Ego ni kugira ngo ikiganiro cacu gishikira abantu benshi bashoboka. Ikaze nanone kuri Dunda Entertainment, mwari kumwe na Ndikuriyo Melance Nice. Murakoze, Imana ibahezagire.